ndasubiye kubaramutsa abanywanyi inshuti mukunda amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza musanzwe ikaze yo gukurikirana amakuru abari karavurwa cane ijyanye no mu gihugu c'u Burundi tubashikiriza amakuru yo kwizera avurwa mu bimenyesha makuru bitandukanye amakuru avurwa ku mbuga ngurukana bumenyi eka mbere na za nkuru zinyegezwa abarundi turazibatohoreza tukazibashikiriza mukazikurikirana ku minsi yose ngaha kuri chaîne yacu muragira mukurikirane andi makuru yihuta rikaravurwa cane mu gisagara ca Bujumbura ibara riraherejeje kugwa mu gisagara ca Bujumbura akabari ndetse akaba na hoteli ikomeye cane irafashwe n'umuriro irahiye yose iratokombeye nkuko amakuru dushikiye ubu nyene tuvugana avyemeza aturutse ngaho mu gisagara ca Bujumbura ni muri komine Kinyinya muraza kuvyumviriza turaza kubigarukako turaza no kubashikiriza andi makuru ari karavurwa cane mu bisata bitandukanye mu gihugu c'u Burundi turaza kunyarukira mu gisata ca politike tubafitiye amakuru arabana n'umukuru w'igihugu President Varisto Ndayishimiye turaza kunyarukira mu gisata cy'intwaro ibereye muraza kumviriza ivyagiye biravurwa cane ku mabi yakozwe na musitanteri wa komine Kiremba ndetse n'amanyanga ariko aragirizwa abandanya yagirizwa wewe na buramatari wiwe muraza kuvyumviriza muri aya makuru navyo nyene turaza kubigaruka ko yobagira abogozwe muraza kuvyumviriza muri aya makuru turaza no kunyarukira mu yandi makuru avurwa mu bisata bitandukanye wowe utegerezwa kuba warafyonze kuri subscribe canke s'abonner gufyonda kuri abahanditse s'abonner handitse subscribe kubakoresha YouTube biri mu Congereza ni mwibara ritukuri yo wafyonze ko turonse bene ya makuru n'ibiganiro nk'ibinyene tuba turiko tubashikiriza ku minsi yose mugabo yo tubirungitse ucuba mu wambere barashikirwa navyo reka ndasubire ndabaramutse mu kanya sase muragira mukurikirane ayo makuru n'ayandi twabateguriye ingingo imwe ukwayo. Nemejeje kubibabwira mu mfunyapfunyo yuko akabari akaba na hoteli ikomeye cane mu gisagara ca Bujumbura ihejeje gufatwa n'umuriro ikaba ihiye yose iratokombeye akabare bita Uzuri Beach mu gisagara ca Bujumbura kaba gafashwe n'umuriro kuri uyu wa 22 mu kakaro ni kuri uyu wa gatanu uyu mwaka w'2022 nibwo nyene amakuru yihuta dushikiye atumenyesha yuko ubu nyene akabare ka Uzuri Beach kari ngaho mu gisagara ca Bujumbura gaherereye muri komine ya Kinyinya mu ahazwi cane nka Kajaga nibwo nyene bimenyekanye yuko mu gisagara ca Bujumbura ako kabare nyene gafashwe n'inkongi y'umuriro kagashya kagatokombera n'amakuru yihutirwa cane yatanzwe n'abajejwe umutekano bamaze kwemeza yuko iyo nyubakwa yafashwe n'umuriro ndetse abantu bakaba batangiye guhungishwa abariko barica kanyotsa ngaho kuri ako kabari abajejwe umutekano n'abajejwe intwaro ngaho ivyo vyabereye muri komine ya Kinyinya bashikirije yuko ataramenyekana ivyo bavyononekaye canke se ngo hamenyekane ico bacateje uyo muriro wafashwe ngaho kuri Uzuri Beach bavuze yuko batanguye amatohoza ndetse bari no ko baratabara vyihuta ngo barebe ko bazimye uyo muriro baraza kubashikiriza ibirabana n'ivyo amatohoza aza kuba yashitse ko reka dutandukire ayo makuru avurwa muri ico gisagara ca Bujumbura tunabandanyirize no mu yandi makuru nkuko twayabateguriye nayo babwiye mu ntango z'aya makuru ko tuza kubashikiriza amakuru arabana n'igisata ca politike mu gisata ca politike hoho umukuru w'igihugu President Varisto Ndayishimiye akaba ariko arabarizwa mu gihugu kibanyi ca Tanzania aho yerekeye mu nama iriko irahuza abakuru b'ibihugu bitandukanye bihuriye mu muryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko inama iriko irabera Arusha mw'ico gihugu nyene ca Tanzania biriko biravugwa yuko agiye kuganirwaho kubirabana no guteza imbere ibihugu byose bihurikiye mu uyo muryango ndetse hakabamo n'ibibazo by'umutekano vyagiye biravurwa cane hagati y'igihugu ca Kongo ndetse n'igihugu cibanyi c'u Rwanda uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu ibikorwa ubu zihazatanzwe amatagisi ni zimwe mu nzingo zimwe
zimwe na zimwe zaganiriweho n'abakuru b'ibihugu bo muri EAC bari mu nama mu gihugu ca Tanzania aho biga ku masezerano y'isoko rusangi. Abaperezida Evariste Ndayishimiye, Uhuru Kenyatta wa Kenya, Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda na Samia Suluhu yakiriye iyo nama ihuza abakuru b'ibihugu birindwi bigize uyo muryango, bakaba bitavye iyo nama. Abaperezida ba Kongo n'u Rwanda bisanzwe bidacana uwaka muri iki gihe bakaba barungitse intumwa co kimwe n'igihugu ca Sudani y'Epfo. Muri iyo nama perezida wa Somalia Sheikh Mohamud akaba ariwe yari umutumire, aho binugwanurwa yuko ashobora gusiga atanze ikete risaba ko igihugu ca Somalia co kinjira muyo muryango w'ibihugu bigize Afrika y'ubuseruko. Mu bindi bivugwa kuri iyo nama yo ku rwego rwo hejuru nuko perezida wa Repubulika y'u Burundi Evariste Ndayishimiye ashobora gukorera mu ngata mugenzi we wa Kenya mu mabanga yo kurongora uwo muryango, nkuko nyine vyagiye biravugwa ko cane ko nyuma yuko azaba atanze imihoho ku kurongora uyo muryango perezida Uhuru Kenyatta, bivugwa yuko azosubirirwa na perezida Evariste Ndayishimiye nkuko vyagiye biravugwa cane. Mu yandi makuru ariko aravurwa mu gihugu c'u Burundi mu ntara ya Gitega, buramatari w'intara ya Gitega ari kumwe n'abamusitanteri batandukanye arongoye amakomine agize iyo ntara, abatowe muri iyo ntara, abaserukira igipolisi n'intwazangabo bazindutse mu bikorwa by'iterambere mu guca imikobeko ku mutumba Musama muri zone Kabanga muri komine ya Giheta ngaho nyine mu ntara ya Gitega. Ivyo bikorwa bikaba vyabaye mu ntumbero yo gukingira ibidukikije ndetse no gutuma abo bategetsi batandukanye bagera ku banyagihugu barongoye. Abanyagihugu batandukanye bakaba bashimye ibirabana n'iyo ngingo, bakaba bashikirije yuko nyene buramatari ndetse n'abo bategetsi batandukanye yoba izo ntwazangabo bamusitanteri batandukanye bakavurwa yuko ari ingingo nziza cyane yo kuza gukorana n'abanyagihugu mu bikorwa bitandukanye biteza imbere iyo ntara ndetse n'abanyagihugu barongoye. Nywanyi bacu mwarimo kurikiranye amakuru twari twabateguriye ngaha kuri chaîne yacu, ni ngaho nyene dusoreje amakuru yari karavurwa cyane mu bisata bitandukanye mu gihugu c'u Burundi. Nkingurukire bagenzanje bamfasha kuyatoza bakayarungika nanjewe nkayagushikiriza ukayakurikirana ku minsi yose ngaha kuri chaîne yacu, ingingo imwe ukwayo. Ngurukire mwese mubandanya mukunda amakuru n'ibiganiro tubashikiriza ku minsi yose, mu mudukurikirana muri Janino, mudukurikirana muri mu gihugu c'u Burundi, mu bihugu bibanye, mukadukurikirana muri ku mugabane w'Afrika no mu bihugu vy'amakungu ya kure. Mwese ndabakengurukiye. Abatarafyonda kuri sabone akanaka keza cyane ngufyonde kuko nabibabwiye mu ntango z'amakuru yo wafyonze ko uko turonse bene amakuru n'ibiganiro nk'ibigene tubashikiriza ku minsi yose, iyo tubirungitse ucuba mu bambere barashikirwa navyo. Reka ndasubire ndabipfurize kugira ibihe vyiza, muhezagirwe mu banyu no mu vyanyu, nagahwane aho butaha.